ntibishoboka yuko bo bahamagarira ngo baje mu mabarabara. Ubu rero icyo bakora ni ukudukenesha. Bande niko ndavuga les impérialistes n'abakozi babo ngaha mu gihugu bariho kandi babirabura. Ubu rero bazotwima igitoro, bazotwima amadolare. Ivyo tubimenyere babikore ubw'abantu twifate. Excellence Monsieur le Président, uno munsi ego niko ndagitarira ego, ariko turabe ntidutwara umwanya munini kuko abarindiriye ni benshi. Ego nyene cyo baye mukuru w'igihugu uno munsi, impamvu rero yatumye nza kuvuga ivyo bintu nuko umukuru w'igihugu cuno munsi ndamubona nkande. Umukuru w'igihugu cuno munsi ndamugereranije n'ibihe sico kimwe no kurinda dai kubera igisoto no munsi cyubatse neza. Umukuru w'igihugu cuno munsi ariko domako wabatugiriye neza. Pardon? Vuga icyo nshaka gushikako. Icyo nshaka gushikako n'umuti w'ibisuma bihanze igihugu uno munsi. Chako rero kuri uwo muti. Ego uwo muti rero Excellence Monsieur le Président nene cyubahe mukuru. Mwebwe abanyagihugu twatoye mu president umwe se Barundi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Mwebwe rero uwo mukuru w'igihugu byabihangange bimugora nkande. Excellence Monsieur le Président nimwe mwenyere twahaye ijambo twe umwenyene nukuvuga umukuru w'igihugu oya yiwe ifutwa na ego y'Imana gusa. Nyene cyubaye umukuru w'igihugu, twebwe abarundi hindukirira amaso abarundi utubwira abo bantu bose batugora. Excellence Monsieur le Président ubatwereke utubwire uti mwebwe mwantoye aba bantu bariko barangora nkura kwaba bantu. Murakoze. Excellence Monsieur le Président, ikigira kabiri umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye ni izina ry'Imana jewe ndagukunda trop. Sozera turabe musozera. Mwaravuze muti Burundi ni Edeni. Excellence Monsieur le Président, nivyo Burundi ni Edeni. Nta wundi muntu azogira Burundi Edeni atari Excellence Monsieur le Président de la République. Oya si leta mvyeyi, kuko muri leta mvyeyi twarigeze kubona hariho umuntu afise imiduga amajana n'inza amajana. Twarigeze no kubona umushikiranganje yavuze ati Uburundi burafise inka zirafise Rift Valley. Mugabo iyo Rift Valley twayibonye yakijijwe nuko nyene iteka yari umukuru yari umushikiranganje w'intwaro hagati yavuze ati turarya inyama kandi Rift Valley yashiki. Desire tubasabe muraba abantu bari nyuma yanyu musongore muheze abandi nabo bashikike. Sozere ego reka simbize. Excellence Monsieur le Président, mwebwe murafisa kabijya ubu onye mwebwe mwaratweretse ubutare mu bushora umugaragaro mukabwira abarundi ati barundi dushoye ubutare. Umuti rero Excellence Monsieur le Président ajya matitre ukurikira n'abana ufise micro. Mugabo reka manze ndamwishure gatoyi. Burya iyo muriko muraraba Uburundi no munsi nimuze muraraba niyo tuva. Hariho igihe byashitse aho wasanga nababwiye nk'ubutungane bwabaye igikoresho. Abantu
abantu bari barijajaye akamenyero kabi ushobora gusanga kugira ngo babivemwo bibatwara igihe. Twebwe turiko turavura abantu, nico gituma dufata umwanya turiko turasigurira abantu, turiko turabavura. Hariho abantu bahora bita ibihanganye mwavuze, uno munsi itegeko ririganza. Uno munsi ukazobona umuntu akwiganje ko ntugire ubwoba, amategeko aramuruta. Ndagandabwiye ko n'umukuru w'igihugu amategeko aramuruta, niwe yahagarariye mugabo ntayahonyaga, kirazira. Ikindi nababwira nuko turi mu ntwaro ya demokarasi uno munsi. Umwami n'umukuru w'igihugu muri demokarasi ntawe bisa bisana. Umukuru w'igihugu, igihugu sigwiwe, suma vuga ngo igihugu ni jewe. Mugabo umwami igihugu yariwe akubwira ati wewe ndagusohoye, wewe winjira, byagenda uko nyene. Mugo no munsi siko bigenda, umukuru w'igihugu nawe nyene akurikiza amategeko. Muri ko muravuga rero bati abigira ibihanganye, mwavuze nk'aba abimbo Butare. Je hari ico nababwiye kugwanya ubutgunge mu gihugu. Abashora Butare none nk'ubu bomenya bikura bishuza bababwira ko unyishura amatona ngahe. Hariho ishirahamwe rimwe gusa n'iryo mfise amatoni ndabwishuza, ishirahamwe ryitwa Rainbow Mining Burundi. Iryo riragerana ryarashora amatoni 2,000 tuguma twishuza. Abandi ushobora kuvuga ngo ndamwishuza ngahe, mukatwazi ko Butare bwashoka. Uno munsi rero tubishize ku murongo, uwase kuja ku murongo niwe duca tumenya. Uwo rero yase kuja ku murongo, nta kundi turamutondesha ku ngufu ko amategeko nicabereyeho. Rero tubandanye mu rugamba, kandi ntagire uvuga ngo hari umuntu yiganje, wewe mushira habona ubuzogutangira ku burenganzira bwawe, hanyuma tuzendeze tumuravye. Rero kuvuga ngo nta kiri kizomusubiza hasi atari amategeko gusa, mugabo mutegerezwa namwe kumushengeza. Bandanya nawe. Murakoze cyane n'icubahiro. Je nitwa Gahungu Jamari, umuka muri komine Mpanda, mutuma ari gabazi yambe intara yahora ya Bubanza. Ikibazo mfise kiri muri rusange, twebwe ndi mu bw'abene gihugu 500 bibwe mu izina ryo kwitwa abakiriya ni koperative yitwa Ingo Dukore y'uwitwa Kubwimana Vincent, ashigikiwe na Deje wa SRD. Ico gihe kuva tubishira habona twarahizwe, bamwe ngira ngo n'abana ntibaciga barangazwa. Nibaza ko bamwe bari ngaha ico babivuze ko twagiye mu biganiro. Urasarara iyo dossier haheze indwi ndayibonye namaze guyiha abayitondesha ku murongo. Murakoze. Sinzi ko atabaranza kubabaza ibibazo no banarungitse haheze indwi imwe. Murakoze. Kandi niho nagira nurire nyene abo mwashoye kurungika baraje Gihanga. Oya muri iyi hari habaje ubwa mbere baratanze raporo babimpaye cadabaha intumbero y'ingene bagiye gukora. Haheze indwi ico kibazo rero ntigirutesha umwanya, kandi kizacaramaze kuronka intumbero. Sawa, murakoze. Ariko ngira mbandanya ikindi twari tusanzwe tumenyereye ko iyo amatora arangiye inzego z'ubwo zakoze mu kubisikanya, ngira ngo barabwira ati je naranguye nibi. Rero tukababazwa nuko umushikiranganji w'abacu mu gihugu yarasohoye ikete afatikanye n'urwego rw'umuzi w'abarundi, arandikira Buramatari. Iryo kete riko riraburizwamwo, kumbure ntirishobora kuja mu ngiro kuko hari ibihangange tudashoboye kuvugira ngaho kuri mikro. Vuga dosiye ariyo ikete nyene. Vuga uti umushikiranganji w'intwaro hagati yabwiye Buramatari agira iki mugabo tubona kitaja mu ngiro. Urakoze cyane. Umushikiranganji w'abacu mu gihugu yategetse Buramatari ko akurikirana ibikorwa by'iyo koperative, hanyuma agakurikirana n'ibikorwa by'abo bene gihugu bibwe bitwa abakiriya.